Yesu ashimwe bene data gurupe b'amaso nshuti z'umusaraba. Yesu nashimwe cane mwese. Uyu munsi turagira ubuntu n'Imana, turi kw'itarike 18 z'ukwezi kwa12 muri aya masaha meza ya senkere 17 z'igitondo. Imana ihabwa icubahiro cane. Uyu munsi numvise kuvyuka kugira ngo twongere gusangira amajambo y'ikanguro. Umwami Yesu Kristo yakanguye ishengero ryo muri Efeso abicishije mu ntumwa yayo Yohana. Abanyefeso igihimba ca 2 umurongo n'uwa 4 haravuga ngo, ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Nuko niwibuke aho wavuye ukagwa, wihane ukora ibikorwa nk'ivya mbere. Nutagira utyo, nzoza kuri wewe nkure igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco shiti wihanye. Haleluya, haleluya. Bene data, ndagira ngo mbibutse urukundo rwa mbere. Rwa rukundo rwa mbere wahora uvyuka ugasenga, wahora uvyuka ukaririmba, wahora uvyuka ugatazira, wahora ucika muri aya mezi ukibuka gusengera abera, ukibuka gusengera abana b'Imana, ukibuka kubakangura kugira ngo ubatere intege, kugira ngo babwire birinde. Ubwira abantu birinde abantu benshi no musi baringo baratwarwa n'akayombekere. Ubwira abantu no musi birinde baringo baratwarwa n'ivyisi. Yageze muri aya mezi abantu baca batangura kwirukanga hirya no hino bashaka ibibanezereza. Bagomba kunezereza umubiri, bagomba kunezereza ibi bihe barimwo, kuko usanga benshi bari mu biterekerezo vy'ibigirwamana no gusenga nk'uko biraritse, bakorekera imigenzo yakozwe n'abantu mu guhimbaza iminsi mikuru y'abisi, mu guhimbaza iminsi mikuru y'abapagani. Mwene data, wewe uri muri gurupe b'amaso, wahora uvyuka ugasenga, wahora ukangura ishengero, wahora ubwira abantu kwihana, wahora ubwira abantu agakiza, wahora ubwira abantu ubutumwa bwiza, wahora uvyuka ugasenga, ukarungika n'isengesho, ukabwira abantu kugira ngo bakire Yesu Kristo, kugira ngo babe maso, kuko Yesu agiye kuza nk'igisuma. Yesu agiye kuza umwanya n'umwanya. Yesu agiye kuza abantu batari bavyiteze. None uyu munsi mwene data, nje ukubwira urukundo rwa mbere. Yesu Kristo aravuze ijambo ngo, ariko mfise ico nkugayako. Iri jambo ryabwiwe ishengero ryo muri Efeso ngo, ariko ico mfise ico nkugayako. Yesu arafise ico arimwo aragaya ku bantu bamwe na bamwe, kuko baretse urukundo rwa mbere. Urukundo rwo gusenga, urukundo rwo gukunda Imana, urukundo rwo gusangiza abantu ivya Kristo, urukundo rwo gusangiza abantu ivy'Imana, urukundo rwo gukangura bene data. Abantu benshi barahumye, barandi barasinziriye. Uno munsi abantu benshi barimwo barirukanga, bashaka ivyo barya, bashaka ivyo banywa. Bamwe bati nzambara iki, abandi bati nzorya iki, abandi bati mbega umunsi mukuru tuzowukorera kwande, tuzowukorera hehe. Ariko Yesu Kristo aragukanguye ngo, ariko ibise mfise. Yesu aravuze ngo, ariko mfise ico nkugayako, yuko waretse urukundo rwawe rwa mbere. Mwene data, wakijijwe kera, wakijijwe kuva na kera narindi, ufise imyaka n'imyaka myinshi uri mu gakiza, ariko uyu munsi kagakiza karagiye hariya urakanyegeza, karagiye hariya karabikwa. Mwene data, Yesu aragomba kugakiza, wongere ugasangiza abandi ivyo wahawe, ivyo wabikijwe, itarantu wabikijwe, amajambo wahawe uyasangize bene data. Ubutumwa wahawe ubusangize bene data. Intahe wahawe uzisangize bene data. Mwene data, wa muvuduko wo gusenga ugusangize bene data. Kwa kundi wahora ukorera Imana ubisangize bene data. Yesu Kristo arakubwiye ngo, rwa rukundo rwawe rwa mbere, rwa rukundo rwawe rwa mbere. Uru rukundo Yesu arimo aratubwira ni rwa rukundo rwo gukunda Imana. Imana
yaranditse amajambo ikoresheje intumwa zayo, kandi n'umwami Yesu Kristo arabivuze, aravuga ngo ibwirizwa rya mbere niri ngo ukundishe Uhoraho umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'inkomezi zawe zose. Haleluya. Kandi ngo hariho n'irindi bwirizwa rimeze nkaryo niri ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Haleluya. Kuri ayo mabwirizwa yose yompi ibyagezwe byose n'amajambo bavugishwa n'Imana niyo vyenenako. Mwene data, woba warazimye, woba waragabanukiwe, woba warazimye, woba warahagaritse urukundo, rwa rukundo rwa mbere, ikintu ca mbere ndagira ngo nkwibutse, kunda Imana n'umutima wawe wose, kunda Imana n'ubugingo bwawe bwose, kunda Imana n'ubwenge bwawe bwose. Haleluya. Hanyuma uce rero ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mushinga ntawe kunda umugore wawe nk'uko wikunda. Mukenyezi kunda umushinga ntawe nk'uko wikunda. Bene data mukundane gose. Hari abantu benshi bari bafise abo bari bakorana ibikorwa by'Imana, ariko no munsi urukundo rwaragabanutse. Kunda mwene so, kunda rwa rukundo rwaragabanutse, nta rukiriho, rwarahororotse, warahororokewe, waragabanukiwe. Mwene data umva ico Imana ikubwira, umva aya majambo ari mu Vyahishuro Yohana igihimba ca 2:5 ngo niwibuke aho wavuye ukagwa wihane. Niwibuke ingene aho wavuye Imana yagukuye mu kaga, yagukuye mu mwavu, yagukuye mu buzimire, yagukuye mu bupfu, yagukuye mu butamenya. Wari wararushe, wari waragowe, utagira cepfo ca ruguru. Uyu munsi Yesu Kristo arakubwiye ngo niwibuke aho wavuye, niwibuke aho Imana yagukuye, wihane, wongere kwihana. Niwibuke ingene wakiriye. Mwene data, ukora ibikorwa nk'ivyambere. Yesu aravuze ngo nukora ibikorwa nk'ivyambere. Wahora uri umuririmbyi, kora ibikorwa nk'ivyambere. Wahora ukora ibikorwa, wahora witanga, wahora usenga, wahora usengera abandi, nukore nkuko wahora ukora. Nico Imana yari yarakugombako, nico Imana yari yaraguhamagariye. Imana yari yaraguhamagariye gusenga, Imana yari yaraguhamagariye gukangura abandi. Niwibuke rero mwene data ingene wakiriye, ingene wumvise, hanyuma waciye ugwa, warayovye. None rero vyuka, jambo ry'Imana rije gukangura kugira ngo ukore ibikorwa nk'ivyambere. Ngo nuko niwibuke aho wavuye ukagwa wihane, ukora ibikorwa nk'ivyambere. Haleluya. Nutagira utyo umve ingaruka, nutagira utyo nzoza kuri wewe nkure igiterekwa kw'itara cawe ahantu haco, shiti wihanye. Ngwiciza nuko wo kwihana. Nutihana Yesu azoza kureho ryatara n'igiterekwa kw'itara caryo ahantu haco. Mwene data rero vyo kubera vyiza kugira ngo wakire Yesu, wihane ukora ibikorwa nk'ivyambere. Haleluya, haleluya. Umurongo wa 6 turakomeje tubwira ngo ariko ico ufise nuko wanka ibikorwa by'Abanikorayiti, ivyo nanje nanka. Mviriza mwene data, hari ibintu Imana ivuze. Hari abantu benshi Imana iriko irababwira ko hariho ibintu Imana yanka, kandi ibyo bintu nabo nyene bagomba kuvyanka. Niwanke ibikorwa by'Abanikorayiti. Ngo Imana icibona kimwe nuko hari ibikorwa wanka, na bya bindi nyene Imana yanka ari byo bikorwa by'Abanikorayiti. Abanikorayiti muri kino gihe baringo barakora amafuti, baringo barazimiza bazimira, baringo barazimiza. Hariho amadini y'Abanikorayiti. Abanikorayiti basenga ibigirwamana, bagasenga ibishushanyo, bakirukanga inyuma y'ubusambanyi, bakirukanga inyuma y'uburaya, bagenda baraya basambana. Mwene data, ugenda wiruka usimbagurika, ugenda mu busambanyi. Ibikorwa by'Abanikorayiti byari ibikorwa by'ubwibone, ibikorwa by'ubushurashuzi, ibikorwa byo kutaragama iwabo, aguma agenda yiruka simba, agenda. Ibikorwa by'Abanikorayiti basenga ibishushanyo, bakarya ibyaterekerejwe ibigirwamana, bagasambana, bakarya inyama z'ibiterekerezo, inyama z'ibishushanyo, inyama zakorewe kumwimyishwa, banywa inzoga z'imyaka, barya ibihumanye by'abapfumu n'iby'abarozi,
n'iby'abategatega. Abanikorayiti mwene data, hariho icyo ufise nuko wanka ibikorwa by'abanikorayiti, ibyo Yesu Kristo nawe yanka. Icyo Yesu yanka nawe ucanye, icyo Yesu agahakana nawe ugihakane. Nimba Yesu avuze ati binda byankurunuka, nawe cucisha nk'umurongo. Bene data, nimba Yesu avuze ati aya madini y'abanikorayiti ndayanka, yanke nawe, kuko nutayanka udasukiranije nawe arasenya arasanzaza. Niwanye ibyo Yesu yanka, ukunda ibyo yemera, ibyo akunda aba ari byo ukunda, ibyo yanka ibyo ari wanka. Kuko Yesu yaravuze ngo abakunzi bawe nibo bazaba abakunzi banje, abansi bawe nibo bazaba abansi banje. Abazoza kugutera sije nzoba ndabagomoye, bazogutera baciye mu nzira imwe, mugabo mu guhunga bazogenda isorosoro isabisabi, bazogenda isabagire, bagenda bahunga baca mu nzira ndwi, kuko batazoba bari atarije nabatumye. Yesu abagugwanya siwe yabatumye, bazogenda bahunga biruka mu izina rya Yesu Kristo. Ico wanka, ugomba kwanka ibikorwa by'abanikorayiti mu bugingo bwawe, ugomba kubituza ukavyirukana ivyo bikorwa by'abanikorayiti, ibikorwa bipfuye by'umwiza, ibikorwa by'amadini apfuye. Mu izina rya Yesu byanke, ubyanyu byankirize. Haleluya. Umurongo w'indwi uravuze ngo uri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero, unesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Yesu ashimwe cyane. Nguri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Mpwemu yongeye kuza kunkangura muri kino gitondo kugira ngo nkubwire. Nguri n'ugutwi niyumve ico mpwemu abwira amashengero. Ndagira ngo dusenge bene data, dusenge dusaba Imana, duhamagara Imana kugira ngo Imana itabare iseruke ku mugeni wayo. Ngunesha nzomuha kurya kuvyamye ku giti cy'ubugingo. Mwene data senga kugira ngo urye kuvyamye ku giti cy'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Ndagira ngo mwene data, hejuru y'iri jambo tumaze kumva, duce dufata umwanya wo gusenga, duhamagara Imana, dusabe Yesu abane natwe, aduhumura amaso, adukangure, hanyuma dukore nk'ibyo agomba. Twanye ibi bikorwa bipfuye by'umwiza, twambara ibigwanishwa byose by'Imana, hanyuma dukore ibyo Yesu agomba. Twoye gushigikira ibikorwa by'abanikorayiti, kandi twoye kuguma mu buzimire bw'akayombekere, ahubwo dukanguke mu izina rya Yesu Kristo. Haleluya. Turagiye gusenga Imana rero. Mwene data, ndagira ngo nkubwire ngo usenge kugira ngo uhamagare Imana yongere kukuzanira rwa rukundo rwa mbere, kandi yongere Imana kuzana ryatara, kuko itara niryamara kuvamwo rikagenda rigatembagazwa, ntaco uzoba ukirimo na uzoba ukimaze. Mwene data, ndagira ngo dusenge kugira ngo Imana iduhe imbaraga, iduhe kurwanya birya bikorwa by'abanikorayiti mu izina rya Yesu Kristo. Ndagira ngo dusenge kugira ngo Imana ikangure abantu benshi, bongere gukanguka, bihane, bakora ibikorwa nk'ivya mbere, basenge nkuko bahora basenga, bihane nkuko bahora bihanye, bashinge intahe, baririmbe, bavuga ubutumwa nkuko bahora babikora mbere. Bene data, nimwikangure, buri muntu wese ace yumvikira ijambo ry'Imana ririko riramubarira. Tugiye gusenga. Haleluya. Data wo mwijuru, Mana isumba byose, ndagushimiye yuko wongeye kumvyura no kunkangura muri kino gitondo. Ndihanye ibyaha byanje byose, ibyaha by'ubupfu n'iby'ubuzimire, ibyaha by'ubutamenya, ibyaha byo guhendwa. Ndasabye Mwami unzimurure, ungarure mu kuri kwawe n'umugororoka kwawe mu izina rya Yesu. Harageze ko ikanguro riza mu bugingo bwanje, harageze ko ikanguro riza mu bera bose. Ndasengera umugeni wa Kristo, ndasengera groupe bamaso, ndasengera inshuti z'umusaraba, ndasengera abo duhurikiye hamwe muri ano masengesho, muri bino bihe byo gusenga, muri bino by'igikanguro, muri bino bihe by'umuvyuro, kugira ngo umugeni wa Yesu yikangure, kugira ngo abera babe maso, abera bagabe, boye gusinzira, boye guheba,
boye kugwa, boye kuzimira, nibakanguke, nibavyuke, nibave hasi, nibasenge, ntibaje mu mashamabi. Mw'izina rya Yesu ndabasengera, ndabasabira ubushobozi bw'Imana, ndabasabira imbaraga z'Imana mu gakiza ka misi yose n'ubuzima bwo muri mpwemu yera, bongere gukira, gukizwa, kubohoka, kunesha, gutsinda, gutabaruka no kogorora no gutsinda intambara zose z'ibigeragezo zibarimwo, zose zivemwo, zigende, bavikakizwe, bave ubuzima, baje ubuntu, bikangure, bahaguruke, bagukorere, bagushingire intahe, bavuge ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mw'izina rya Yesu Kristo wa Nazareti. Ndongeye gusaba mwami rwa rukundo rwa mbere, urukundo rwo gusenga, urukundo rw'umuvyuro, urukundo rw'ikanguro, urukundo rwo kuvuga ubutumwa bwiza bw'Imana, urukundo rwo gukunda Imana. Mwami Yesu waradukunze, rwa rukundo rw'akabura rugero. Jambo ryawe riravuga ngo kuko urukundo Imana yakunze abari mw'isi ariko rwatumye itanga umwana wayo w'ikinege, ngo umwizera wese ntazapfe rubi ariko ahabwe ubugingo budashira. Nyongera urukundo, nyongera urukundo, urukundo rwo gusenga, urukundo rwo gukizwa, urukundo rwo kwihana, urukundo rwo guhanura, urukundo rwo kuburira abandi, urukundo rwo gukangurira abera, kubabwira yuko Yesu agiye kugaruka. Urukundo, nyongera urukundo Mana, mwami wanje, Mana yanje, kugira ngo niwagaruka ntuzosange rwa rukundo rwarazimye, ntuzosange rwa rukundo wari warampaye rwarazimye. Ndasengera umwene data urukundo wamuhaye rubyuke, wari waramuhaye urukundo rwo gukunda, waramuhaye gukundana, arakundana kugeza aho yakunze Imana. Imana akaja yivuga hari hose, akaja yibwira abantu hari hose, akazabyumva mwami mbure, akazibwira abandi, yahora yerekwa, agahishurirwa, akabwira abandi, akababwira iby'urukundo rw'Imana, akababwira iby'ikanguro. Ariko Yesu no munsi ntibikimeze nk'uko byari bimeze mbere. Yaraguye, yaravuye aho yarari, igitereko c'itara caryo ciwe carazimye, caraguye. Ndasenze mu izina rya Yesu ngo itara ryiwe ryongere kwaka, urumuri rwongere kumurika, mwami ubutumwa bwiza bwongere kuvuga, mwami yongere kuvuga ubutumwa, yongere gusenga, yongere kuririmbira Imana no kuyitazira, kuyiririmba. Mwami yahora aririmba, yahora mwami abwira gobera abantu kuririmbira Imana, yahora bagobera bakaza bakaririmba. Ariko no munsi siko bikimeze. Ndamusengera umukangure mu byuru, umukangure mu hikanguro mw'izina rya Yesu Kristo. Jambo ry'Imana riravuga ngo ikangure wewe usinziriye, uzuke uve mu bapfuye, Kristo arakumurikira. Ndasengera umwene data umwe kwikangura, ndamusengera, ndamusabira ikanguro mw'izina rya Yesu, umwe gukanguka, umukangure mwami Yesu Kristo wa Nazareti. Mwami Yesu Kristo uwera wo mwijiri, ibikorwa by'Abanikorayiti turabihakanye, turabyanse, bya bikorwa bipfuye by'umwiza turabihakanye, turabiteye umupira, turavyirukanye mw'izina rya Yesu. Mwami turaciye, mwami Yesu, kubiri ikamere yose mw'izina rya Yesu. Kamere y'ishari n'inzigo itsindwe, ikamere y'ubusambanyi itsindwe, kamere y'ivyifuzo by'umubiri itsindwe mw'izina rya Yesu. Mudayimoni ateze ivyifuzo by'umubiri atsindwa, atogira ububasha. Mwami hari abantu benshi bagihagaze muri iyi kamere y'umubiri, ntibarica ingingo zabo ziri mw'isi, ntibarica urwanko, ntibarica ishari, ntibarica ubusambanyi, baracabugenderamwo, baracagendera mu gushurashura, baracagendera mu bwibone. Ndeka mbumana nzimwa muri aka kanya bongere kuvamwo, batabagwe, bongere gutabagwa, bongere gukira, bongere kunesha, bongere gutsinda, bongere kubohoka mw'izina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu wanje Mana, ndasengera abakenyezi n'abapfasoni mwami mu ngo zabo, ubahe gukanguka ikanguro ry'Imana, ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana bubacanire, bongere kuvugutirwa no kwezwa. Ndasengera n'abashinga nawe babo mu ngo zabo, bahe gukanguka no kwezwa no gukira no gukizwa no kubahoka no gukanguka no kukizwa, kwemera kumvira ico mpwemu yera ariko arabwira amashengero. Muri bino bihari subira nyuma, muri no bisaye bene hari hakugwa abantu bariko baraheba Imana, barimwo baraheba, bandi bakurikiye amadini aho gukurikira Imana. Mwama abandi barimwo barakurikira ivyisi, ivyisi birabatwaye, birabayobeje, birabakuye mu kaga aho bari. Ibyisi birababujije gukizwa, bakurikiye umuyaga. Mwami barimwo baratwagwa, baratemvye. Ndabasengera ubakangura, ubavyure mwami Yesu, batabare, ubakize intambara, ubakize imvururu, bakize ibyago, bakize agahinda, ubakize mwami Yesu, batabare, bahe kunesha. Mwami ndabona umuntu ariko abiganyira, ariko ari dodomba, ndabona umuntu yabuze amahoro mu mutima. Mwene data reka kura amahoro, reka kwimyoza, reka kuvuga yuko ugowe.
zawe, reka kuvuga yuko wabuze igisubizo. Yesu ariho, Yesu ari imbere zawe, Yesu niwe nyishu, Yesu niwe gisubizo, Yesu niwe nyishu. Yesu arimo aragutabara, arimo arategura ingene gukiza, ariko wewe urimo urakomeza wihebura, widoga, wiganyira. Reka kwidoga, reka kwiganyira. Yesu yaratsinze. Hari abandi benshi barimo baratwagwa n'ibintu by'iminsi mikuru, iminsi mikuru byabagwishije, bavuye mu Mana, bavuye mu gakiza, aho bahora bari bahagaze muri mpwemu ntibakiriyo, babaye nk'igihe Abisirayeli bava mu Egiputa baciye basenga igishushanyo c'ikimasa. None uno munsi hari abantu benshi bagiye gusenga ikimasa citwa Noheli, barimo barasenga ikimasa, abandi barimo barategura ngo bambike imyishwa. Mwami, bariko ugomba kwambika imyishwa, erabi imyishwa barimo barashaka kwambika ikigwamana, mwami citwa Noheli, bacambika imyishwa. Ndabasengera kugira ngo imyishwa bayiturire mu izina rya Yesu, baturire ivyo bigirwamana, baturire ivyo bishushanyo, baturire ivyo byose barimo barashinga by'Abanikorayiti. Ndasengera mwami aba bantu bagishigikira ibikorwa by'Abanikorayiti, ubahe gukizwa, we kwihana, we gukira, we kubohoka, we kwezwa, we guhinduka no guhinguka mu izina rya Yesu. Ndabasengera, ndabasabira ikanguro muri mpwemu, ikanguro ry'agakiza, ikanguro ryo kubohoka, ikanguro ryo kwezwa, ikanguro ryo kwakira Yesu mu bugingo bwabo mu izina rya Yesu. Ndabasengera, ndabasabiye mwami, kangura ubwoko bwawe, kangura ishengero ryawe Mana. Haleluya. Urera uhoraho Imana nyeningabo, ndagushimiye kubikoze mwami. Ndasabye mwami kugira ngo databuja mwami wanje Yesu Kristo aho uzoze usanga tugavye, kugira ngo mwami uzutugororere, uzoduhe kurya kuri ca giti c'ubugingo kiri muri paradiso y'Imana. Mwami Yesu Kristo, ndisabiye kujya kuri ico giti Mana. Ndibuka mwami data bene Zebedayo barasabye kuza kwicarana nawe mu buryo ndi bumoso. Mwami Yesu, nanje nongeye kwisabira ku giti c'ubugingo, nongeye kwisabira mwami kuzabana nawe muri paradiso, kuzabana nawe mu bwami bw'Imana, kuzabana nawe aho uzozira kunesha, kuzabana nawe muri bwa bwami bw'ingoma ya Mesiya, kuzokwicarana nawe ku ntebe yawe y'ubwami nk'uko nawe wanesheje ukicarana na data ku ntebe yiwe y'ubwami. Yesu wanje, mwami wanje, umegukunda ibyawe by'ubutumwa bwiza, umegukunda bene data, umekongera urukundo n'ingabire n'impano mwami, no gufurura ingabire zongere kuvyuka no gufururwa, unyuzuze mpwemu yera, nguri n'ugutwi niyumva ico mpwemu abwira amashengero. Yesu, ndongeye gusaba ngo umpe kumva ico mpwemu ambarira. Urakoze kubikoze byose. Haleluya. Ndagushimiye kubikoze, ndagushimiye yuko mvuse gusenga kwanje, izina ryawe rihabwa icubahiro. Ku bantu bose mwami barimo barasenga, ubagirire neza, ubahe guhingurwa no kuvugutirwa no kwezwa no gukanguka, kandi bongere kugirwa icuma kiramuye, bongere guhabwa ubushobozi, bongere kugwamwo inkamba, maze babe icuma kiramuye. Haleluya. Bigushimiye nkenguruka byose ndavyambaje data uhoraho, mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo. Amen. Haleluya. Yesu abahezagire. Mwari kumwe na mwene so Mbonimpa Abeli. Mugira umugisha, muroranirwe mu banyu no mu byanyu, mu izina rya Yesu Kristo. Amen.